Ego cane nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremereye abakukuruke yuko boza baronka umushahara ungana n'umushahara wa nyuma baronka bari ku mirimo y'igihugu. Kuva rero iyo ngingo kuva nyine icubahiro yemeye iyo ngingo kandi gafatwa harakoze ibitari bikwe ahanohera cane cane nko gushiraho amategeko asanzwe agenga gutekanira kazoza yaciye asubigwamwo kugira ngo yisunge iyo ntumbero nshasha. Ngaho ico no mumenyesha nuko abari mu migambwe abayirongoye ku nzego zose hariho itegeko ribagenga, hakaba kandi n'amategeko y'igihugu. Aya rero aravuga neza ukungene umugambwe canke urwego rw'umugambwe kanaka rutunganya ibikorwa vyago gwisunze ayo mategeko. Nko kuvyerekeye ibi vy'amakoraniro barabizi neza ko bategerezwa kubanza kubimenyesha abajejwe intwaro, hanyuma bakaraba yuko atangorane n'imwe ihari. Rero abajejwe intwaro niho bari, abajejwe umutekano niho bari kugira ngo baze bame bari kubarubahiriza amategeko. Ibibazo vyabo ukaba ugijeje icigwa kure, borindira rero ukwizera kuko barabise mu mutima vuba na vuba bazoronka inyishu kandi ibanejereje. Ico rero ni igikorwa ca misi yose cama kiriko kirakogwa. Aha twomenyesha yuko bijya biharuro yavuze umumenyesha makuru hari n'igihe usanga bisumba bijya, ariko abajejwe kugwanya ico caha bari ku kivi. Ikibazo kijanye n'ibikoresho bipima umuvuduko bikoreshwa n'igisata c'igipolisi co jeje umutekano mu mabarabara, ati mbega vyagiye hehe? Aha no mumenyesha ko ivyo bikoresho biri ngaho kandi birakomeye, ariko Ego cane nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremereye abakukuruke yuko boza baronka umushahara ungana n'umushahara wa nyuma baronka bari ku mirimo y'igihugu. Kuva rero iyo ngingo kuva nyine icubahiro yemeye iyo ngingo kandi gafatwa harakoze ibitari bikwe ahanohera cane cane nko gushiraho amategeko asanzwe agenga gutekanira kazoza yaciye asubigwamwo kugira ngo yisunge iyo ntumbero nshasha. Hamaze gusubigwamwo ayo mategeko haciye haba rero ivyigwa vyerekana uko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero yuko icegeranyo catanzwe n'umugwi wabikurikiranye cashikirijwe mu nama shikiranganje yo kugenekerezo ry'umunani Rusama uno mwaka. Abagize urwego shiga urwego rwa leta barongowe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi bararaba icegeranyo, barabona yuko hariho ivyo gusubiramwo, ivyo tangwa ko muco gusumba ivyo noganzwa, eka kugira ngo n'ibiharuro bize vyisunga uburyo be n'inyungu ayo mashira hamwe asanzwe aronka bivuye mu mazu bapangisha canke bivuye kuri burya buryo abakozi ba leta bagenda barakata ku mushahara kugira ngo ayo mashira hamwe ashobore kuyababikira azakore mu kubatekaniza kazoza. Umugwi rero warashizweho uraja ku kivi, mu ndwi yahera yaratanze kandi icegeranyo. Harasubira hasabwa umuco cane cane kugira ngo aboneke intonde y'igitigiri c'imishahara y'abakukuruke bose, aho bari bageze ku mushahara abakukuruke bose, gutyo iyo ngingo iheze ishigwe mu ngiro. Murumva rero yuko leta y'u Burundi iticaye kandi niyo ntumbero iyo ngingo yafashwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi iri mu nzira, kandi twizeza yuko vuba cane kuko ivyigwa bisa n'ivya sozereye bigiye gusubigwa mu bajejwe mu ndongozi zitujejwe kugira ngo bishobore kwigwa, gutyo iyo ngingo ishigwe mu ngiro. Tubandanye kandi mu bibazo byabajijwe n'abene gihugu tugiye mu bushikiranganje bw'ubutungane. Uwitwa Boniface yavugishira hamwe Copac Burundi yavuze ibintu by'imiliyoni 10
aravuga mbere n'imodokari yibwe mbega mu bushikiranganje bw'ubutungane mwomuha inyishi yihe? Murakoze cyane, nitwa Nkeshimana Anne Marie nkaba mvugira ubushikiranganje bw'ubutungane. Uyo yaserukiye iryo shirahamwe Kopake, ikibazo ciwe twacumvise kandi twavuganye n'abakurikirana urwo rubanza muri sentare ya Rumonge aho ayo mafaranga yatangiwe. Twamusaba rero yuko mu kanya ikiganiro giheze atwegera duhe nimero z'urubanza n'amakodone yabo kugira ngo ico kibazo cabo tuce tugikiranira hafi ubwo buryo bwabo bazoheze baburonswe. Murakoze. Murakoze ngira yavyumvise Boniface ko acaraba bo mu bushikiranganje bw'ubutungane. Uwitwa Kabura yabajije ikibazo kijanye n'amatara ahitwa Kiganda muri commune Gasandani Ibururi mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu ngira bo mu umuco. Murakoze cyane. Ikibazo cy'umwene gihugu Kabura w'Ikiganda yashikirije ku kijanye n'ibura ry'amatara bemerewe kuva 2009 nabajije ikigo ABR kijanye gukurikirana umuyaga nkuba mu vyaro hagati, bavuze ko icyo kibazo bakimenyeshejwe kandi bace bagishira mu ihangiro y'uno mwaka nyene mu mafaranga ategekanijwe mu mwaka wa 2024 na 2024 kugira ngo ayo matara baze bayaronswe. Nizera ko rero ikibazo cyabo cyafashwe mu minwe n'icyo kigo ABR mu misi mu uyu mwaka nyene, nibaza ko ayo matara bazoyaronka. Murakoze. Ngira mwaca mugira ko n'ikibazo cabajijwe na Leonidas Bukuru wo ngahi Bururi mu ABP, nawe ne yabajije ukena ry'amazi aho ngusanga hari n'amashuri nka ETS Kiryama na Lycée Kiremba atagira amazi, sinzi nabo ingene vyifasha. Umwene gihugu yitwa Bukuru yabajije ikibazo kijanye n'ihagarikwa ya Regi Communale. Twagomba tubakebure nta hagarikwa rya Regi Communale gigeze rihagarikwa, ahubwo hahagaritswe uburyo bwo gutoza ayo mafaranga abene gihugu. Abene gihugu bababwiye ko batawusubira gutanga ayo mafaranga muri Regi Communale, ahubwo Regi Communale itoza amafaranga ajanye n'ajya ama blanchiment privé ari bo yatoza muri commune. No kuvuga ko ryatahangiro nimwe ryo guhagarika iyo Regi Communale yigeze ihaba, babitahuye ukundi. Twizere ko rero abo bose basanga bafise ayo ma blanchiment privé ayo mazi yose bararonka ukuri kwamye. Murakoze. Mugifise ijambo mu bushikiranganje nyene wanyu mu kiganiro nk'iki giheruka bari bamenyesheje ko bagiye kwagura guhindura imihora imwe ishaje ko kugira ngo ishobore kwakira umuyaga nkuba uzanana mu mabaraje ariko arubakwa. Uno munsi ico gikorwa kigeze mu bushikiranganje igikorwa baragifashe mu minwe. Ubu hari ishirahamwe risanzwe ribikurikirana Regidezo rirafise ihangiro ryo guhindura iyo mihora yose ishaje. Nuno munsi twavuganye n'urongo ikigo Regidezo yambwiye ko bari ku murindi ushimishije, mu misi bazoba babitunganije neza. Murakoze. Murakoze. Ngaho impande yanyu mu bushikiranganje bw'ubudandaji hari umwene gihugu yitwa Edouard yavuze ibijanye n'ingene babagabanganiriza inzoga za Brarudi. Murabikurikiranira hafi, mwoba mubizi bigenda gute? Murakoze. Nivyo umwene gihugu Edouard yabajije ashikiriza akamubakiye kubijanye n'igabanganywa ry'ibinyobwa bya Brarudi ngaha mu ntara. Nagomba mbere cyo ndagifatanya n'ikindi kibazo witwa Emmanuel akora kuri radio nkuru na televiziyo by'igihugu yari yashikirije mbere we bavuga ati bigenda gute kugira ngo ngaha tube twarashoboye kuronka Amstel canke ikindi kinyobwa ku giciro ciza. Novuga ati aha nagahaze duca dutumirira abajejwe intwaro muri iyi ntumbero nziza nyene bari baratanguye yuko ibiciro byubahirizwa kugira ngo barabe yuko nigabanganywa ry'ibinyobwa bya Brarudi na cane cane kuri uwo muntu asanzwe serukira Brarudi ngaha
yoba vy'ukuri atanga ibinyobwa akabihereza abene gihugu bose babifitiye uburenganzira bisunze urutonde ishirahamwe ihinguriro Brarudi riba ryarahaye abasanzwe batanga ivyo binyobwa ngaha muri no ntara. Ariko kandi cengira ko nibutsa gatoya ko mu itegeko rihari kubijanye naho usanga igiciro kimwe co bagisumba handi abajejwe abafise ubunywero abafise amaresitora canke abandi bose bafise amahoteli baramenyeshejwe yuko uwifuza ko yokongera ko igiciro ku giciro kiba carashinzwe arabimenyesha akabisabira n'uruhusha kandi agaheza akabitangira ni novuga itagisi rijanye nuko ugo rugero nawe aba yifuza kongerako kubijanye n'ikinyobwa kimwe kimwe. Ariko aba bose baba babisabwe basabwa ko baca bamanika izo mpusha bahawe kugira ngo umwene gihugu abonye ko igiciro coba casumvye icari gisanzwe kizwi abimenyeshwe, hanyuma mbere basanze koko uwo mudandaza ariko arashinga igiciro kidahuye ni uko aba yarabisabiye bagaheza bakabishikiriza abajeje intwaro canke umutekano kugira ngo ingingo zifatigwe kubaba bariko barashinga ibiciro bishakiye. Murakoze. Ariko turetse ibinyobwa vya Brarudi ikibazo c'iyubahirizwa ry'ibiciro cama cagarutse mu biganiro nk'ibi uno munsi byaba ibiciro by'ibiribwa byaba ibiciro by'ibindi bintu habuze iki kugira ngo ibiciro byubahirizwe mu Burundi? Kubijanye n'ibiciro nivyo hari ibintu byinshi bifatigwako. Hariho ibintu bimwe bimwe usanga atani ibiciro novuga bishingwa kuko bivana n'urugero ivyo byankenerwa biba biriko haba ngaha mu gihugu canke kubiba byavuye hanze. Uko rero bivanye nuko ibihe biba vyifashe canke umwimbu uba wagenze birashika ko haraho usanga igiciro ciyongereye gatoya, ariko ivyo nkuko mwama mubibona ku munsi biraheza bigahinduka bivanye nuko n'urugero ivyo bidandazwa canke ivyo vyankenerwa biba biriko mu gihugu. Ariko na cane cane ico tumenyesha nkuko twamaze kubishikiriza nuko kubijanye no kubahiriza ibiciro ni gikorwa c'umuntu uwari we wese, na cane cane kubisanzwe biba byaramaze gushingirwa ibiciro aho umwene gihugu asanze hari byaba ibyo kwiyunguruza byaba ibyankenerwa canke no kuri ivyo binyobwa abona koko ko hari aho umudandaza yoba yahengamye mu gushinga igiciro yigombeye araheza akabishikiriza inzego ziba zimwegereye kugira ngo aho umudandaza canke undi muntu wese ariko aragerageza gushinga igiciro kitazwi aheze abihanirwe kandi ahatari hake nkuko mumaze kuvyumva mu ntara zitari nkeya abajejwe izo ntara canke bajejwe umutekano bama bafashije kugira ngo ibiciro byubahirizwe. Mu bushikiranganje bw'ubutungane uwitwa Jacqueline yavuze ko yarenganijwe kuva mu 2015 aho yakoze ikibazo ariko mu nyuma ngo bakamubwira ngo nta urimo asaba kurengano. Ego murakoze. N'uyu nyene turamubwira yuko ikiganiro giheze aza akaduha umwidondoro wose wiwe kugira ngo tugende turabe ahabereye ikibazo, kuko murabizi neza yuko iyo hategekanijwe ikibazo hariho ibiba bisabwa bakaraba kugira ngo barabe yuko uwo muntu aronkejwe akazi abikwiriye. Mu gihe rero basanze hari ikintu nubwo yoba yashizwe ku rutonde rw'abitwa yuko baronse akazi, mu nyuma iyo basanze hari ikintu gishobora kuba kitagenze neza agaheza bakamumenyesha yuko atakiri kuri urwo rutonde. Ariko rero tuzoheza tugende turabe muri iyo raporo yari yatanzwe turabe icatumye koko ataguma ku rutonde rw'abaronkejwe akazi, hanyuma duheze tubimumenyeshe. Murakoze.
murakoze tugarutse mu bibazo by'abamenyesha makuru witwa Masudi yabajijwe mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ati uburyo bushasha bwo gutanga amanota ku bakozi gusa n'uburiko buratera impare hagati y'umukozi n'umukoresha kuko batabitahura co kimwe mbega ivyo bintu no munsi abakozi n'abakoresha barabisiguriwe neza ngo bivuga kwiki murakoze kumpa ijambo nitwa Nyandwi Patrice Manyus ndumuvugizi w'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Iki kibazo twiyumvira yuko gitegwa cyane nuko muri kahise abantu bari bamenyereye guhembwa bifatiye canke guhabwa amanota bifatiye kuri bulletin de cotation zari zihasanzwe atakindi kintu barabiyeko. Nuko rero leta imaze kubicirya nino yasanze harimwo amakosa ahambaye kubera yuko kugena amanota atangwa by'ukuri kutarimwo umuco wasanga harimwo akamwana wa mama kanini aho umuntu yahabwa amanota uko abantu bavyumva mbere batanico bafatira ko gihari. Amanota yatangwa mu byo twokwita subjectivité. Niho rero haciye hafatwa intumbero yo gushiraho ico bise contrat de performance, no kuvuga amasezerano umukozi n'umukoresha bagiranira y'ibikorwa umukozi azorangura muri uyo mwaka. Iyo rero amasezerano yakozwe neza n'amasezerano umukozi n'umukoresha baba bumvikanye ko hakaboneka ivyo umukozi asabwa kuzorangura byose muri uyo mwaka. Iyo rero hageze gutanga amanota abantu bararaba bati mbega kuvyari muri aya masezerano ivyaranguwe nibihe ibitashoye kurangurwa nibihe noneho bagahera ko bagatanga amanota. Kuvyo rero twumvise kuvyo twabonye abakozi benshi baridoze ko bahawe amanota adakwiriye kubera yuko ariho ibi bigitangura biyumviriye ko bakwiriye kwama bayahabwa atagikurikijwe nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Iyo nayo akaba atari intumbero ya leta mvyeyi ko leta mvyeyi idusaba yuko twese tuja ku kivi tukagira koko ivyo turangura kandi biboneka. Novuga yuko ari ico kibazo cyabayeho. Ahandi hoho kubijanye no kuvuga ngo mbega abantu barazi ingene amanota atangwa nivyo barabizi kubera yuko hariho ikigo citwa SERAP, hariho na Direction Générale ya Fonction Publique barabandanya gukora amakarisha bwenge ijya nino mu gihugu bama bayakoze nta mezi abiri ahera batagiye kuyakoresha kugira ngo abatanga amanota mbere n'abayahabwa baserukiwe batahure ingene contrat de performance zikogwa n'ingene ayo manota ategerezwa gutangwa. Mbere hari habajwe n'ikindi kibazo ngiriye ko kigira kiti mbega ubwo ntiyakoreshwa n'impapuro nyinshi cyane. Nivyo impapuro zikoreshwa sinke ariko igihambaye nuko amanota atangwa neza hisunzwe ibizwi ivyumvikanywe ko kandi mu buryo busiguye. Twibuke ko ubu kuri buri rubrique utanze ko inota ugenda urasigura igituma kuri iyo rubrique utanze ko amanota igitigiri ikinaka. Muri ubu buryo bushasha umukozi abonye ko hawa amanota yarenganijwe aca yiturande.
nk'uko bisanzwe uwarenganijwe ubwa mbere arasaba arabaza uwari yamukosoye uwari yamuhaye amanota kugira ngo arabe yuko ataco yihenze, ariko nk'uko biri iyo batavyumvikanye ko kandi uje yamuhaye amanota nyene aba afise uwumukurira rekuru rero aza kuyigira kuri wa wundi amukurira mu busanzwe nuko bigenda. Nadia nawe yababajije aho nyene mu bushikiranganje wanyu ibijanye n'amashirahamwe yigenga afise amategeko yiharije, ati umushikiranganje yaherutse gutangaza ko hagiyeho umugwi uzora ivya politike salariale muri mwe nayo mashirahamwe, ati mbega ayo mashirahamwe muri uwo mugwi araserukiwe? Icambere twovuga yuko uwo mugwi utaratangura gukora neza bitewe nuko hariho ikindi gikorwa c'intangamarara gitezwa kubanza gukogwa. Ico gikorwa c'intangamarara ni ikizokogwa n'umuhinga consultant kugira ngo yige ivya emploi type. Uwo mu consultant rero azokwama avugana na ya migwi. Twese turazi yuko ikibazo cha emploi type ari kibazo cagiye kiragorana, aho wasanga hariho abantu bamwe bibagiye canke bakabaha ama emploi type bobo biyumvira yuko atariyo. Hari n'abatayahawe, tuvuge nk'abakozi bakora muri vya bindi bita ama centre d'enseignement des métiers, wasanga badafise ama emploi type. N'ikibazo ubu uye ndibaza ubu nyene turiko turavugana kiriko kirigwa hariya Igitega, kubera haramaze kwigwa ikosogwa ry'ama emploi type ku bushikiranganje butari buke. Harimwo ubushikiranganje bw'ubudandaji, harimwo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, harimwo ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'ikigega ca leta, ubw'ibikorwa vya leta n'amasoko ntanganguvu. Hariho bamaze iminsi haba amakoraniro hari Igitega yo guhwana kugira ngo abegwa n'ico kibazo cha emploi type bose bakiyage, ibikwiriye gukosogwa bikosogwe, noneho haze hafatwe ingingo ya nyuma. Abakora muri ayo mwe nayo mashirahamwe mwo bizeza yuko uwo muhinga bazokorana bakagisha inama mu bijanye n'ivyo vy'ama emploi type canke cotation des emplois? Nta kizobuza yuko bakorana, birategekanywa. Uravye uko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi buriko birabitegura, birategekanijwe yuko bazobonana nabo bantu kanatsinda. Nta nteguro wokora ukiyumvira yuko ari integuro irama utayikoranye nabo byega, nabo iyo nteguro iza itezwa gutunganiriza. Murakoze. Gome mugifise ijambo kandi hariho n'uyu yitwaze no Nzambimana yabajije ivyerekeye statut spécial niko yavyise, akavuga ati hari abakozi bamaze amezi 4 badahembwa, mbere akagira ati muri abo kazi gashasha, ati mbega bazofatwa nk'abakera canke bazofatwa nk'abashasha? Amategeko asanzwe atomoye neza, biranditse muri statut général des fonctionnaires. Nta mukozi amaze imyaka n'imyaniko ariko arakora ashobora gufatwa nk'umukozi mushasha, cane cane yuko twese tubizi uko bigenda. Nibaza rero kugira ngo amakenga yabo ahere, bogenda bagasoma statut général des fonctionnaires, ibirimwo byose bazobironswa kuko n'uburenganzira bwabo. Mbere incenda nabibutsa yuko nkuko bisanzwe biri muri statut général des fonctionnaires, baraduhanura yuko umukozi wa leta wese aba ateza kuyimenya neza, akamenya neza igitabo c'amategeko y'akazi agenga aba privé code du travail, mbere akamenya neza nibwirizwa shingiro. Ni byiza rero yuko uko tubihanurwa n'amategeko tuja kubisoma
ku neza yacu kuko nta bandi biza bifasha atari twebwe ariko ndabahumurije ko leta idashobora kubarenganya ngo ibahembe uko itatswa kubahemba kandi bamaze imyaka bariko barakora bamaze imyaka bari ku kivi nari kugira ko mbere nkanamenyesha ibyo bavuga yuko bamaze ikiringo kinini batariko barahembwa ko biriko birigwa batahure neza icabiteye suko ababijejwe batashatse ko bahembwa ahubwo no kubera yuko amadosiye yabo ubwa mbere ntakwiye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ntibwaronse amadosiye yabo akwiye kandi nta muntu n'umwe mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi ahembwa iyo muri dosiye yiwe haburamwo n'agakaratasi kamwe ibyo bivana nuko amategeko abasanzwe yanditswe ikigira kabiri abakozi bo muri CFPP ntabwo bari bafise emploi type iri defini ubushikiranganji rero bw'abakozi n'akazi nabwo sibwo butanga emploi type y'umuntu yarasanzwe akorera ahandi ikigira gatatu emploi type iyo itari yarizwe kera ngo ishigwe ku murongo kugira ngo yemezwe naho ababijejwe boba bagize ico babibona ko itegerezwa guca mu nama ya leta iyo nama ya leta igatanga intumbero si ibintu rero umuntu aca simbira ko murumva igituma ukubahemba kwatevye ariko ndabahumuriza nuko hariho umugwi uhwaniwe ko n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubushikiranganji bw'indero bari basanzwe bakukira wize ikibazo cyabo ingene kimeze ukagifatira intumbero nyamukuru hanyuma iyo ntumbero ikarungikwa muri leta ahatsa gufatirwa ingingo murakoze tugeze ku kibazo kandi cabajijwe n'uwitwa Masudi kiraba ivyerekeye Sopebu akavuga ukwandikisha imodokari bakoreje n'amatelefone y'ama Android mbere akagera kure akagira ati mbega none bya bikoresho navyo vyavyuma bita ama groupe électrogène be nibindi biri ahantu bitavako ati navyo bizogenda gute murakoze kumijambo mu bushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka bwaratanze intumbero yo gukoresha ibitoro ku buryo bushasha bujanye n'ivyo twita digitalisation ikigo Sopebu carafashe mu minwe icyo kibazo kijanye n'ivyo bijanye n'itunganya rishasha ry'ibitoro ku bintu byose bicanzwe bifata binywa igitoro ku buryo abakoresha ibitoro byose bategeza kwiyandikisha nk'ubwo buryo bushasha no kuvuga amabisi amayase amakamyo amabeni imodokari za leta imodokari z'abadiplomate imodoka z'ubwoko bwose ibimashini bikora amabarabara bajaji amapikipiki n'ibindi ubwo buhinga bwa none buriko buratunganywa n'ikigo Sopebu kugira tushobore kumenya ibitoro dukoresha mu gihugu ingene bingana musanzwe muzi ko ibitoro byinshi byagiye birafatwa hirya no hino kubera abagizi ba nabi bavyiba bakongera bakanabinyegeza ni mu iyo ntumbero rero muri Sopebu igitoro cyose kizoba gitanzwe kizomenyekana muri Sopebu bazokora gute maraya mu biyandikisha bakoresheje itunganywa nishasha twise igitoro pass umwene gihugu wese ariyandikisha asanzwe akeneye igitoro bakamwandika mu gihe yagize ikibazo hariho inimero twashizeho kugira zibafashe kuba umuntu wese ari kariyandikisha hariho inimero 77 336 500 ndayisubiramwo hariho inimero 77 336 500 n'indi nimero 71 818
ubusa ndayisubiramwo 71,818 ubusa yabajije ati mbega abo bose badafise ayo matelefone Android bizogenda gute? Nibaza ko ata muntu numwe ashobora kugura imodoka adashobora kugira telefone. Yatayifise naho rero arafise umugenzi afise iyo telefone. Birakunda ko ushobora guca ku mugenzi wawe bakamandikira kandi bigakunda. Dusaba ko uwo muntu yaciye ku mugenzi wiwe ari giharuro kabanga udashobora kucibagira. Kuko cibagiye hageze ko tutangura kumwesha ibitoro ku buhinga bwa none ntibizokunda. Twasaba abo bose twarashizeho ikiringo kijanye n'iryo ringaniza rishasha. Ikiringo cya mbere twaragitanze n'ubu dore gutanga twarongereje ikindi kiringo gushika itariki 13 muko kwezi. Dusaba bose rero cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura kugucira ku iyo tariki bazoba bahejeje kwiyandikisha. Dusanzwe tumenyereye abarundi ko hashika ku itariki ya nyuma akariho abantu bose bashwa baduka bagiye kwiyandikisha. Mu gihe tuzoba dutanguye kwandika tubandanya muri iyo yandikwa abazoza bwa nyuma bashobora kudazoshikirwa. Mugamo dusaba ko mwotangura hakiri kare tuko twabonye ko ubu bariko barandika umurindi waragabanutse kubera hongerejwe ikiringo. Turagabisha bose rero batazoba bariyandikisha ko iryo sango rirenganye batazoshobora kunywa igitoro bakoresheje ubwo buryo bwa none. Abantu baruguru bavuga ko batashikiriwe nabwo nyene turiko turabutunganya tuvuye mu gisagara cya Bujumbura tujya turungika abantu bose ariko baradufasha mu gisagara cya Bujumbura bambaye umwambaro wa Sopebu bazodoga mu ntara zose ku buryo intara yose izobifise umuntu ariko arayifasha kujanye n'iryo yandikwa rishasha. Ku kijanye n'amagroupe bavuze ko batoshobora kuziterura nta muntu numwe yavuze ko baterura ayo magroupe ahubwo bavuze ko mutwara ibiranga iyo groupe nambifise ukuntu inywa ivyo bitoro nivyo bakeneye kugira azoshire ko muri server ya Sopebu kunyene bazora kurikirana kunywa ivyo bitoro. Ntibavuze ko bazoterura ayo magroupe bijanye no magroupe nabwa bumoto butonya butagira ama plaque nabwo nyene burabahagamarikanirwa kuja muri Sopebu kugira babandike. Hari umuntu ategekanijwe kuri siège ya Sopebu abakira abantu b'amagroupe akongera kakira nabo b'amapikipiki matonya atagira ndanga pikipiki. Turasavye rero abo bose bavyumva babifate nka nkama kandi dushaka ko bishobora kuja mu ngiro mu misi ya vuba. Murakoze. Egome tukiri ngaho nyene ko mwavuze yuko uyandikisha abafise ya telefone Android bishitse itagikora yapfuye canke yashikiwe n'ibindi vyago uyo muntu nyene modokari azoshobora kunywesha gute? Mwico gihe bishitse telefone yiwe canke igafa canke bakayimwiba mu kigo Sopebu turafise urwego ruzuguma rubakurikirana abantu bazoba bari kuri muri informatique bazoba twese tubibona vyose bizoba bihari no kuvuga zoca yishikira kuri ku kigo Sopebu bamuhe iyo ndanga ako kabanga kiwe akagumana. Murakoze tubandanye n'ibindi bibazo ariko dusaba bariko baradufasha batwegeranirize abandi bene gihugu batanu dobe twakira nabo ku telefone nabo. Muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bujejwe inyubako witwa Pascal Butoyi abajije ikijanye n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko ryahawe ishirahamwe Ubaka National Group witwa Fabrice Manirakiza yabajije ati mbega ko yaciye ashiraho ikigega cegeranye uburyo yari yahawe isoko ataburyo afise. Ikindi ati iyo soko yatanzwe gute yaraciye muri bimwe bita marché public. Murakoze nitwa Jane Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ikibazo mwabajije cerekeye isoko nkuru ya Bujumbura nomenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi ndetse n'inama shikiranganje yarize ico kibazo. Uwo mugambi iremeza mbere n'ibicapo vyogenga iyo soko. Mu kiganiro nyenishwari mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Kayanza kwigenekezo rya 30 mu kakaro 2024
ishirahamwe Ubaka Nation Group yarashikirije icifuzo c'uko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura. Ubuserukira iryo shirahamwe Ubaka Nation Group yasabwe kwegera ibisata bibijejwe mu bushikiranganje bw'inyubako kugira ngo babitegurire hamwe. Ibicapo by'ibanze byabimaze gukorwa byarashikirijwe Ubaka Nation Group kugira ibyisunge mu gukora ibyigwa nyezina no kurondera amafaranga azokenerwa mu kubaka iyo soko. Ubaka Nation yahawe amezi 6 kugira ngo ibe yashikirije ivyo isabwa n'amasezerano avyega. Ico cegeranyo kizoshikirizwa inzego zifata ingingo kizishimye ibikorwa nyezina bitangure. Ahantu habereye isanganya nkarirya ntibyari koroha ko amamashini yinjira hajya hatabanje kuvanaho ubucafu bwari buhari. Nivyo bikorwa mubona Ubaka Nation iri kirakora muri kino gihe muri kijya kibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze namwe, ariko ikibazo yabajije ati mbega ko yahawe iryo soko nta buryo yarafise ko ariko aregeranya uburyo ubu. Iyo umuntu afise umugambi wari wo wose usaba uburyo arasaba ideni muri banki canke akarondera abandi bakorana uwo mugambi. Ubaka Nation rero muri kino gihe iri kiregeranya uburyo ibicishije kuba ubu ariko barakorana uwo mugambi, aba ariko baratanga uburyo nuko babona ko bazokungukira hamwe na Ubaka Nation Group baranguye igikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze. Mikoro yanyu cyuguruye, hari ikibazo ca Mihaye Kanyange havuga ivyerekeye kuzibira ibinogo mu mabarabara byo bigeze yatanze uturorero ku mabarabara abishashaye cyane. Gatoya Siriro gatoya umuvugizi wa leta yaravuze ko agomba mwunganire. Ego murakoze cyane, nagomba kumunganira kuri iki kibazo kijanye no kubaka hawo zisoko nkuru ya Bujumbura. Twoza turamenyera yuko akimuhana kazi imvura ihise kandi amazi masabano atamara imviro. Igihe iki kibazo cyashikirizwa cyafashe intumbero yuko ko leta yamaze kuciga mu namashikiranganje ikabona n'ibicapo by'ingene aho hantu hazoba hubatswe ikanavyemeza yuko hakenewe rero ko abantu baja ku kivi. Ariko ikintu cyashizwe imbere cyane kikanakora no ku mutima wa nyiricubare mukuru w'igihugu nuko aba barundi baba mu mahanga bashikije icyumviro cyo kuvuga bati mbega kubera iki abarundi ubwacu tutokwiyubakira ijya soko hajya haho isoko nkuru ya Bujumbura ari abarundi ubwacu. Rero benshi iyo bariko barabiraba kuri urwo ruhande gusa ngo mbega ngo amahera ko ariko aratozwa, ariko iki kintu cyo gukunda igihugu ntibagishikako. So kuvuga yuko abo bariko baratoza amahera abarundi bitari gushoboka ko bayatoza hanze, ariko twumve twese iki kintu cyuko uburundi abarundi ubwabo aribo biyubakiye kiya kibanza cahoze misoko nkuru ya Bujumbura arizo bariteka ku Burundi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bomenya canke twomenya nuko iyo abarundi bahagurutse hatazobura bagomba kubaca intege kuko abansi bazokwama bagavye. Namwebwe abarundi muriko murashiramwe uburyo muri ibyo bintu kugira ngo ikiya kibanza gisubire cubakwe, ntimuzotangazwe nuko mwumvise ababaca intege ngo amahera yanyazogwayo ngo bizogorana bizogira gute. Nukubera yuko hari abatazonezerwa nuko ari abarundi ubwabo bahagurutse kwiyubakira aho zisoko nkuru ya Bujumbura. Ico kintu nagomba rero abarundi tugende tugavye tumenye yuko kitazobura, ariko cyane cyane tunezerezwe nuko abarundi bamaze gufata iyo ngendo yo guhaguruka kwiyubakira ivyabo. Murakoze ko mugifite ijambo mubandanye n'ikibazo cabajijwe na Mireille yabajije bijanye na basket mu Dinamo wigeze gucibwa ibihano
ati nubuwe ihiganwa rigomba ritangure uzotanga uburyo ni wa wundi nyene mbega ubuya bazitaba amahiganwa. murakoze cyane. Ivyashikiye Dinamo muri iryo higanwa ati mbega ntibizohaba bisubira gushikira urunani nago hamwe gwogirirwa bake gushika muri ayo mahiganwa. Ubwa mbere ico abarundi bomenya nuko burya urunani nivyo hari intambwe ruteye mugabo ntibiragaragara ko ruzoshika kuri urwo rwego kuri urwo rugero rwo guhiganwa muri iyo ntumbero. Ariko icizere ko kiriho kurunani rushika ngaho leta ntiyagumyireza amaboko. Burya ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka kandi igiti ntikigukora mu jisho kabiri. Nico gituma aho bigeze ubu ibishoboka vyose biriko birakorwa kugira ngo agashitsi Dinamo yatsitaye ko urunani nigwashikirwa niruzogatsitare ko. Mbere nibiriko birakorwa mu idonido kumbure ahaya mu bushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe harimo inkino. Ndaza gusaba yuko umuvugizi w'ubushikiranganje atanga umuco w'ubuhinga ariko ngahumuriza abarundi yuko ibyo vya Visit Rwanda nawe ba Visit Rwanda canke irindi shira hamwe risanzwe rije mu byo gufasha uje kugufasha agufasha kwirikije amahangiro yawe. Rero umuvugizi w'ubushikiranganje ndazi ko afise umuco yongera ko atomora mu vy'ubuhinga umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino arashobora gutanga umuco w'ubuhinga. Jewe ntadomye ko kuko nibi vy'inkino bya basket yari usanga ntabishikira cyane ariko mu ntumbero yuko atagashitsi katsitawe ko na Dinamo ejo ko usubira gutsitagwa ko n'urunani ico abarundi borema. Mu bushikiranganje bujejwe inkino sinzi ko hari ico mwongera. Murakoze. Jewe ni ambasaderi Remi Barampama umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino. Mu nkundire mbanze nshimire gose abakunzi b'urukino rwa basket ndetse n'abarundi muri rusangi bataciwe intege n'ivyashikiye Dinamo kijyagiye nkuko mwaje kubikurikirana umuba wakarabishikiriza. Umuntu yiravye ingene inkino ziko zitunganywa ubu muri ico gisata birashimishije cyane abarundi benshi cyane abakunzi b'umupira w'amaboko basketball baza ku bwinshi kandi bibanaye bitunganywa neza. Ngarutse rero ku kibazo cyabajijwe nivyo urunani ruretse gutahukana intsinzi mu nkino za play off zitunganywa ku rwego rw'igihugu. Nico gituma uwo mugwi nyene runani ari bafise uburenganzira kuweca babananya inkino bita road to ball, nukuvuga inkino zibaganisha kundi muce bita ball. Izo nazo zikaba ziriko zitunganijwe ko zizoba ku magenekerezo ya 15 gushika 20 ukuno kwezi nyene. Mu gihe urunani gutahukana intsinzi ruzoca ruronka amahirwe yo kwitabira iganwa bita Elite 16 atangorane nimwe ihari. Bisobanura yuko muri izi ndinganizo zibiri za road to ball niyo bita Elite 16 izi zitunganywa ni shiramwe mpuzamakungu inkino basketball bita FIBA kandi aha nta ruhara barurimwo uwo bita sponsor. Bisobanura yuko imigwi ifite uburenganzira bwo kwambara imyambaro yabo nyene uko bahisemo. Uruhara rwo bita sponsor ruseruka iyo imigwi igiye mu gice kigira gatatu, nukuvuga inyuma ya Elite 16
hacatangura ikindi gice bita bal, ico naco kigatangurwa n'izindi nkino bita conference, igasozerwa n'ibyo bita play off kuri urwo rwego. Aha rero niho umusponsor aseruka, kandi ni naho hacamenyekanwa neza ibijanye n'imyambaro uko bimeze. Hariho rero amategeko atangwa yerekana ingene izo nkino kuri ico gice zitunganywa, kandi imigwi iba yaronse amahirwe yo gushikaho barayereka ayo mategeko, bakemeranya kuri ayo mategeko, bagashira ku mukono. Twibaza rero yuko igihe tuzoronka amahirwe yo gushikaho, niba twereka ibitunganijwe, ni naho tuzoronka ico dushobora gushikiriza ku bijanye n'umwambaro. Ariko naho bimeze uko, abasanzwe barongoye febabu ntibicaye, babananya bakora. Tubibutse yuko mu misi iheze usanzwe arongoye ishirahamwe mpuzamakungu y'umupira w'amaboko basketball FIBA yaragendeye Burundi, kandi baragenda mitari bike kubijanye n'izo nkino za basketball. Tufise rero icizere yuko nitwaronka amahirwe yo gushika kuri urwo rwego, nibaza yuko intambamyi twahuye nazo igihe ca Dinamo vy'ukuri tutazohura nazo. Murakoze. Mbere yuko twakira abo bene gihugu, hari ikibazo gisigaye kwa Pascal, aho yabajije ibijanye na laboratoire yemewe ku rwego mpuzamakungu. Hari n'ikindi cyasigaye kuri Mireille abaza umugambi wa Zero Nido Pool. Nibaza ko twobanza bakatwishura ibiya kugira tuje twakira bene gihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yotubwira ibijanye na laboratoire. Murakoze kunyongera kanya, tunashimira n'abaje kino kibazo. Twagira tumenyeshe umenshi makuru baje kino kibazo yuko inkuru afise zahindutse. Laboratoire nationale de référence ni laboratoire inkuru mu gihugu wanashaka ifise n'izindi yankadra. Rero iyo laboratoire nta bipimo igipimira muri Uganda, ipimira i Burundi, hari kigo INSP, ikayipima mu Burundi mu gihugu cyose kubera afise n'ubuhinga bwa none cyo bita laboratoire mobile, umuduga urimo vyose ugashobora gupimira aho ugeze. Ariko twagira twamenyeshe yuko iyo laboratoire iri muri INSP mu bintu 10 bigize harimo ubushakashatsi. Mu bushakashatsi iyo laboratoire ikora irashobora gupima ibintu hanyuma ikajana ibipimo yagize mu bindi bihugu ndetse Uganda gusa naho byo na Amerika, kugira ngo irabe yuko ivyo yapimye bihura. Ni naco gikoreshwa mu kusuzuma mu laboratoire muri network muri rezo bafise, kugira ngo barabe ko aguma ari mu gihe bitungwanya na Africa Cities canke ibindi bigo byo mu karere canke vya Afrika. Tunamenyesha yuko ni yangwara nababwira ubwa mbere mpox, igipimo ca mbere cyakorewe mu Burundi n'ibipimo bishika hafi 2700 cyakozwe n'iyo laboratoire nyene INSP, ndetse n'izindi ngwara ziri mu karembe zirenga imbibe nka yangwara y'umugero wa virus Marburg iri hakurya, kandi twamaze kwitegurira mu nkingi mu kwitegura tugira harimo kurakora laboratoire iyo bashobora kuba yopima. Laboratoire ya INSP izobipima, yoshobora kubipima nubwo twifuza ko yoshika mu Burundi, hamwe hageze ubikekwa iyo mupima ibikoresho birahari. Mutekana rero nta ngorane laboratoire ifise, ndetse n'abahinga bo hanze basigaye baza kuyitura kugira ngo barabe ahigejeje, kuko n'ubuhinga bwa séquençage abizi byo gupima barabuzi bwo kuraba imigera gushika naho babona umugero wariho neza, birakorerwa muri INSP. Murakoze. Kubijanye na mpox, hariho ibihugu bimaze gutangura gukoresha urucanco. Mu Burundi hari umugambi wo kuzana icanco uhari? Icitwa urucanco mu kugwanya ibiza kiri muri bimwe bikoreshwa, ariko sico gihererwa ko umwanya turiko turakora uno munsi. Turacahangana nuko yogabanuka canke gahera, ariko ko hokoreshwa urucanco birashoboka, ariko igihe cyo kurukoresha nikiragera. Igihe hazoba hageze yuko dukoresha urucanco n'igihe mbere n'ibiharo biba byagabanutse, kuko ni ingwara iheze ntica duterana amaboko cyo bita surveillance kica kibandanya. Igihe rero igihugu kizobona ko hagezwe ko mu bikorwa hongerwa ko urucanco,
abarundi n'amakungu bazoca babimenyeshwa. Murakoze. Murakoze mu bushikiranganje bujejwe inyubako Mireille yabajije ati umugambi ujanye na zero nido pure wowe warahagaze. Murakoze nitwa Jeanne Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako bikoresho vya leta no kuguza uburaro. Umugambi wo kuzibira ibinogo ntabwo wahagaze urabandanya. Muri kino gihe turiko turegeranya ibikoresho bikenerwa kugira ngo tugire uwo mugambi wa zero nido pure. Ahantu shima kandi nezerwa ko ibikoresho bitari bike bimaze kuboneka nk'ikaburimbo amakonkase byose biramaze kuboneka. Rero abakoresha ayo mabarabara borema mu minsi iri imbere ibikoresho bimaze kuboneka byose bizoca bitangura ibikorwa batangure kwidegemza mu kwinguruza. Hari ibibazo bindi mwari mwambajije sinzi ko noca ndabwirako. Bigire ko tuce twakira abene gihugu. Murakoze. Hariho ikibazo bari babajije cyo ngaha muri quartier Rumonyi aho bavuga yuko iyo quartier iwabo itatunganijwe neza. Nivyo iyo quartier bari bayitunganije ku buryo bubayabaye ariko no humuriza bene gihugu muri ico gice ca Rumonyi ko mu mugambi uno mwaka muri mu mafaranga atekanijwe muri uyu mwaka ico gice kizoba viabilize. Ayo mabarabara azocibwa maze baronke ikartie isa neza. Ku kibazo kindi babajije cyo Cigitega Izege no muri Rukoba abahinga b'ubushikiranganje bari bw'inyubako bari ku kivi kugira batunganirize abenegihugu bose barabwa n'ico kibazo. Nkahitwa ku Kimanga na Kabashikiro ico gikorwa cyo gutunganya amaparsera yabo cyaraheze. Abenegihugu bo muri ico gice baremerewe gusaba impapuro kugira ngo babandanye barangura imigambi yabo. Abo benegihugu rero bo muri Rukoba na Zege borema kuko abakozi abahinga mu bushikiranganje bari ku kivi kandi ibikorwa bigejeje kure. Mu misiri imbere bazoronka aho muri Rukoba bazobasa neza n'amatongo yabo azobafise agaciro kurusha ako afise ubu. Ku kibazo hari kibazo kindi babajije cy'umuzibukiro hariya mu Gasenyi muri ca kibanza cibice 160 c'amahegitari 160. Abo bene gihugu baraje guharurirwa umuzibukiro. Leta rero irikikora ibishoboka byose kugira ngo uwo muzibukiro bawushikirizwe ndetse hariho uburyo bwatekanijwe muri no mwaka amafaranga abo bene gihugu bazoshikirizwa. Tugasaba rero abatazoshikirwa kuko n'amafaranga yibanze hari abazoshikirwa mu misi yindi imbere ko nabone borema ko ikibazo cabo kizwi umuzibukiro w'abazoronka. Murakoze. Abafise amatongo nabo muri Kizingwe bihara ibyabo bobo bigeze he? Abafise amatongo muri Kizingwe bihara nawo nyene iki kibazo kirazwi kandi kiyo kirakorerwa ko n'inguvu nyinshi borema bakarindira kugira ngo bazo baronke amatongo atagira amatati haho bazokwigina neza barose amatongo yabo atangorane zirimwo. Murakoze. Murakoze umuvugizi wa leta arafise ico abunganira. Ego namunganira kuri ico ca Kizingwe bihara carizwe burya no mu nama shikiranganje usanga ahanini habayemwo abantu bashaka kuronderera inyungu aho zitari. Abantu bashatse kwikika mukiza bariko bandika bazoronka imizibukiro ukaje usanga abantu bariko barandikisha abatahafise amatongo abandi bakaduze igitigiri c'amahegitari abandi bakaduza ibinabiriya kugira ngo barondere inyungu aho zitari. Ivyo rero nivyo vyatumye igikorwa gisubizwa mu mugwi uteza kucihweza neza ku buryo atawuzoronka umuzibukiro atawukwiye kandi ku buryo atawukwiye yowubura. Murakoze. Murakoze mugifisiye ijambo nyene muri leta hari habene gihugu bidoga ko ubuye amatongo mu gisagara ca Bujumbura ari kwagugwa ku bwishi n'abakongomani muri leta mu bivuga kwiki. Ico kintu iyo abarundi bakivuze
urumva yuko hari ikintu umuntu yokenguruka ubwa mbere ni ukuvuga yuko ubu abantu bamaze kwikangura abantu baramaze kwikangura bakabona yuko cya gisata cy'uburimyi abantu bari barazibukiye bakiyumvira ibi bisata byo gukorera leta gusa ni ukuvuga yuko ubu abantu bafise umwitwarariko wo kurondera aho barima n'aho bagwiza umwimbu. Iki kuvuga yuko rero abanyamahanga baza kugura ayo matongo baza kugurira abantu nimba baza kugurira abantu ba bene gihugu umuntu afise itongo ryiwe ryanditswe riri mu mategeko ritomoye hanyuma akariha umunyamahanga ngo arigure nta wuzi neza intumbero ko koba ari kurondera kwinjiza amafaranga mva makungu canke ari gusamara kw'abarundi ariko kandi hariho n'abandi bantu usanga bafise akankanzi ugasanga bariko baradodobereza bene wabo ngo nabanyamahanga kandi atari abanyamahanga kugira gusa abasanzwe bapfa amatongo bafitaniye amatati y'amatongo bagume bashengezanya. Ibyo biramaze kwigaragaza aho bamwe bamwe bitana abanyamahanga bakitana abanyamahanga bo bavukana. Nico gituma iyi rusansuma yabaye iri kwiraba muri kino gihe igomba gutomora neza igitigiri c'abarundi amatongo barima n'ivyo bakora n'imigambi barangura n'uburaro bafise. Ibi bizogaragaza neza kandi cyo gituma leta yagumye itera kama abarundi ko bose bo kwitabira rusansuma naho twabonye hariho bamwe bamwe hageze kwitaba rusansuma biteza utunyoni canke bakabifata kutariko bifise akamaro kanini kuko bizokwerekana neza inyungu z'abarundi aho ziri. Hanyuma rero mu kugwanira inyungu z'abarundi nuko babatanze bose ibiharuro bikwiye kandi by'ukuri bakanatomora neza ntibatane ko ibitari ivyo ntiyagire uwo twita umurundi atari umurundi ntiyagire n'uwo twita umunyamahanga atari umunyamahanga. Murakoze kandi kunyongera ijambo kukijanye n'abana batwagwa mu gihugu ca Tanzania kibanyi bagiye bababwira ko bagiye kubaronderera ubuzi. Icyo twavuga nuko ari ibi vyamyeho kuva kera ariko rero kubera abana baba batarakwiza imyaka yo kuja muri ivyo bikorwa kujanwa muri ivyo bintu gica kibya cacaha cyo kugurisha abantu bimwe bita trafic des êtres humains. Ico rero ni caha gitekanijwe kandi gihanwa n'amategeko y'u Burundi ari naco gituma rero abajejwe intwaro abajejwe umutekano cancane mu ntara zihanura bibe nico gihugu ca Tanzania bama bariko barafata abo baba bariko barakora urudandazwa rubujijwe n'amategeko. Twamenyesha yuko ku kwezi abakora ivyo bagenda bafatwa kandi n'abana benshi bagaca basubizwa imiryango yabo mu ntara bavamo cacane mu ntara za Karusi Kayanza na Gitega nibo bakunze gufatirwa hariya mu ntara zihanura ubibe n'u Burundi za Makamba Rutana Muyinga. Ico rero ni gikorwa ca misi yose cama kiriko kirakogwa. Aha twomenyesha yuko bijya biharuro yavuze umumenyesha makuru hari n'igihe usanga bisumba bijya ariko abajejwe kugwanya ico caha bari ku kivi. Ikibazo kijanye n'ibikoresho bipima umuvuduko bikoreshwa n'igisata c'igipolisi co jeje umutekano mu mabarabara ati mbega vyagiye hehe. Ahano mumenyesha ko ivyo bikoresho biri ngaho kandi birakomeye ariko no mwibutsa kungene ibikorwa vy'igipolisi n'ibikoresho vyacu bikoreshwa iyo bikenewe ku gikorwa kanaka kandi
igikorwa kimwe kirashobora kuba gishobora gukoreshwa ko ubwoko bw'ibikoresho bushika 2 3 4 5 kimwe cyose bakizana rero iyo bikenewe kiriya gihe vyariko byarakoreshejwe uno munsi biri ngaho n'ubu uri kuratahara wosanga babisubijeho bigasubira bigakoreshwa nta ngorane zihari kuko ivyo vyariko birakora nuno munsi ukarenza umuvuduko nikiza kubura kuza gufatwa kubera kuko hazoba hariko harakoreshwa ubundi buhinga mbere no gwa nk'akarorero nka vya bimodoka bitera amazi navyo n'ibikoresho vy'igipolisi urabibona no munsi ntushaka no kumenya naho biri mugabe igihe igikorwa cavyo kizoba bizoba bikenewe uzoca ubibona bisohotse hari ibikoresho vyinshi rero hajya no munsi utabona bitariko birakora bibitsa ahantu birindiriye kuzosohoka bikenewe ikibazo kijanye n'ivyo yise mumenyesha makuru ukutihanganiranira mu vya politike yatanze uburorero bwo mu Kayogoro umugambwe CDP cyangwa umugambwe Sahwanya Frodebu ahavuga ko bamwe bashobora kubuza gukora ibikorwa ibi vya politiki bicanka biriya ingoro z'imigambwe zishobora kononwa ati mbega ihumure mwotanga mu bushiranganje muri ko mukora iki kugira ngo amatora twimirije azagende neza uku kutihanganiranira atakuhari